bite mumeze neza. Jewe nitwa Irankunda Yvette, nkaba mu Rugombo, nkaba nasafirishijwe n'ikigo citwa Ingo Burundi, aho mu Carama, aho ku Kibase. Hama jewe ikibazo mfise sikindi, jewe singaburirwa hondi, ndagwara nabuja namvuza. Ku kigo ndabandikiye ntibanyishura, kuva mu ntango ndabandikira bambwira ngo bizohera wibandanye ukora akazi. Subiye kwandika baca bambwira yuko ngo amezi yo kunkurikirana ngo yaheze, ngo nipambanire ni kwigwako. Nashaka mu ntabarize mabuja byatse kajana kuri ofisi ngo nyirire itike y'indege, kandi ngo kuba ngo navuze yuko ngo atangaburira ngo nkamena ibanga nkavuga uko nge nafashe umwiri jyo raranyica. Nashaka rero mu ntabarize ndabiko nupfa ngaha muba mukoze. Ego bite none ugomba ngire gute gashana? Je ntako nogira, mwebwe mumaze kumenyera hiyo, umaze kumenya ururimi urigwanira kacu kinabindi ndakikubwira ko ariko abantu umenga ni muriko muranyumva. Hari ibibazo tuzoguma tujamwo. Wewe warashitse hiyo umaze amezi nk'atandatu uri kurakora, mugabo ucuguma utugoza ingorane, uzi ururimi ugira niwigwanire nawe ubereke ko ivyo bakora atari byo. Nibakugaburira irya baryako. Ntuzusubire ibi ntidushaka kubivamo. Ubu dufise abakozi benshi cyane bamaze kugenda. Twotreta ingorane y'umuntu umwe amaze kumenyera Saudiya, byo tugendera gute? Biratugora n'ukuri. Ego ibyo wawe twarabivuze turabivuga inshuro nyinshi, mugabo nta cahindutse. Ni nk'ibya ntuzeye ninde. Hano n'undi mugore yaguma avuga nange utigwaniye ngo wigwarire nyine ubwawe birakugoye kwe. Umaze kumenya ururimi urigwanira. None ko mwego bafata n'Abafilipine bakabafata neza, si kuba Abafilipine bigwanira numwe muzoba mutariko murigwana mwivugire uvuga ati ibintu ntibibaho. Ariko nukuri nubwo uyu muntu uwo mufasoni yishuye uyu mukozi amubwira umenga ariko arakoresha imvugo ikaze, ariko binavuze nukuri murabizi ko je ntakunda kwihanganira abahohotera aba barundikazi bagenda muri Arabia Saudite, kandi n'ibigo bitabitaho nukuri nanje biranshavuza, nanje nkaserura akababaro nkabatabariza, nanje nkifatanya namwe. Mugabo ibi binavuze nukuri uwumva yuko udashoboye kubikurikiza wogomba kigumira mu Burundi. Ego niboca babatanka kujya batayakanuka, mugabo none ugiye muri Saudiya ukamara amezi 6, 7, umwaka, imyaka 2 ukamara kumenya ururimi na gatoya, hanyuma ivyo bakugira vyose ukaguma uvyemera ngo nzotabagwa n'ikigo cyandungitse, nzotabagwa na Daniel Mugisha. Ivyo bintu ntibishoboka. Nsigaye ndababwira ati je ndabashigikira, pambana nanje ndagushigikira wewe, kuko ndazi ko mufise kamere yuko mu Burundi mwishisha bugufi. Ngerageza kubakoramwo bijya bintu byo kuba Umurundi. Avuze neza ati ni kuki Abafilipine batabagira nk'ivyo babagira. Kino kintu kirakomeye nukuri, avuze ukuri. Ibintu bagira Abarundi kazi ntibagira Abafilipine. Kubera iki? Kamere y'Abafilipine n'Abarabu nabo canke bashaka nk'abazungu, nabo ntibemera ko bagendera, nabo n'abanyamanyama n'abasazi nkabo nk'Abarabu. Umwarabu baye umusazi murabana neza. Ikamaze ndanabasaba ikintu kwanza. Uyu munsi turi tariki 5 kwezi k'umunani umwaka wa 2026, no munsi natangiye kubaha promotion yo kuja Dubai. Ababikeneye mugende muri Angel Flyaway Travel hajya kuri Iberevoir Doriprona, kuri kwibarabara rigenda kuri Saint Michel, mucambubona hamwe hari galeri ririya niho ubu Jacqueline ariko arakorera. Hanyuma mucemo mubwira abafashe kuronka akazi muri Dubai. Ibi arabibakorera cyane gose, kandi bikorwa ku mafaranga makeya ugeranije n'ahandi
n'abandi banabahenda. Uyu ntabahenda Jacqueline, niyaguhenda Jacqueline ni Daniel Mushazi waguhenze, ndamwizeye. Niyo mpamvu ngenda nkamwishinga nkanavyiyemeza nkavuga ati umuntu haciye amafaranga mumenya ko yahaye Daniel Mugisha batayaguhaye batakurungitse hariya ugiye, jewe nzogufasha ivyawe bigaruke. Nta muntu araza yidoga, usibye ko buri munsi nirwa ndabereka bagiye. Abatariyumvira kugenda n'ubu muracyari inyuma y'amajambere, nimwe muriko murihomvya, nimwe mudakeneye kujayo kumbure sinobimenya, mugabo bakeneye kugenda muri Dubai mwese genda muce muri Angel Flyaway Travel. Reka ndabereke nimero ni 61 99 79 49. Ubu tuvugana bafise ubuzi bw'ikiyede, kubaka, abakora ivy'amatara, abesitara amatara, abakora ivy'amazi, hariho ubuzi bw'abashoferi, hariho ubuzi bw'abasiti, ubuzi bwose bambwiye ko buhari. Ariko jewe ibintu nanegosiye cane ngo borohereza abantu ni ubuzi bubiri: igifundi n'ikiyede. Abayede bariha miliyoni 6 zonyene uyu munsi, abafundi bariha miliyoni 6,600,000. Ariko idolari riduze baca baduza. Nk'ubu ugomba kugenda wogenda muri iyi minsi itarenga 2, umunsi itariki 5, 6, 7 ntibaza ko bizoba bikiri ngaho. Idolari niryaduga cane bajana n'idolari, uzosanga bageze ku miliyoni 8, mugabo bivanye n'idolari rigeze sinobimenya. Nuko rero nimunyarukire, reka dukomeze twumvirize inkuru yo gutabariza uwo Murundikazi. Ndabona nomugwanako ntivyoroshe, mugabo nzogerageza. Iki gikorwa naraciyemeje nzogikora kandi ngikora ndagikunze. Nandindire gatoya. Uwo muntu rero ndikunda ngomba jewe ntabarize ngo muvugane na Inabuja. Ibi bintu kuvugana na Inabuja w'umuntu nk'uyu, je ndababwiza ukuri, iyo tuganiriye vyonyene umpaye audio yawe canke video, niyo mpamvu ndabasaba na audio, ndumva ukuntu uvuga. Iyo umbwiye nkumva uko uvuga nkakurikiza n'ibindi tuganiriye, nca numva kutinya. Hari n'abantu canke bamfirimbatiwe ikibazo canke ntikizokemuka. Ko jewe niyo novuga ntibisigura yuko aca nyumviriza Nyakubahwa ngo ace yemera ivyo ndamubwiye dupfane ikisi. Kuje ko ntari umu ambasaderi, je ndagushigikira mu bintu nawe uriko urakora. No kuvuga iki? Urihagararako nanje nkaza nerekana ko ufise umuryango canke ufise abandi bantu b'abategetsi bagushigikiye, kugira ngo ntuwigirirwe nabi mu gihe nawe uriko urigwanira. Kandi iyo bamaze kubona ivyo bintu birakwiye ko baca bakubaha. Ukubaha gute? Ntibashaka kugira ngo urinye n'urugo canke ngo bakubahe, mugabo ivyo ufitiye uburenganzira barabiguha: kurya, guhembwa, kudakubitwa, ugwaye ukajanwa kwa muganga, ivyo bintu baca babiguha. Mugabo wewe wibereye, ya mvugo n'amakoresha bambwiye ngo nkoresha imvugo ikarishe, igihwiji. Igihwiji ni kuvuga ngo uba nyene uri igihwiji, ni wa muntu avuze ngo baje bakakwamira ugatekereza. Ivyo ntaco biheza ngo bihindure. Niyo novuga ati uwo muntu muriko muramurenganya, muriko muramukubita, mwamye umushahara, muriko muramuhohotera, ivyo bimaze iki? Umwe arabavuga ati none ivyo uwo ariko arabivuga, uwo ariko arakoropa, ariko arakora vyose, ndiko ndamuha ivyo nsigaje akabirya, ndiko ndamwima indya ntavuga. Urumva acabona ko je ndi umusazi. Hari uwamaze akambwira ati ndagwaye nimumfashe, ndagwaye nimumfashe, ndagwaye. Nkaca ndamuvugira, umukozi wawe aragwaye, mujane kwa muganga. Agaca ambwira ati hitamo Jeremy, ngo uri umusazi. Agaca amufata video ngo akambwira ati genda ukorope. Akamubwira yala nyaruka, kora ibi, akamukoresha ibintu, baguma bamufata video, agaca ndungikira, bagaca banyereka gutya ati wewe nta mutwe ufise, uri umusazi. Ati urashaka kuvuga ngo aragwaye umuntu ntariko arakora none? ngo shofu hano, shofu ngo raba, ngo ni mu murabe. Bakamufatana video ariko arabikora, kandi azi ko yantabaje akabikora, ntanaboroge canke ngo yerekane ko ariko arababara. Aba nibo bantu rero uwo mukenyezi avuze ati we waragezeyo. Dufise abantu benshi batabaza, ntitwo batabara mwese. Sinshigikira ko batabavugira vraiment, ariko baravuze ati twarakuvugiye, twaragerageje, vyarase, igwaneko. Abasigaye iki? Toroka nimba vyase. Nta mpamvu yo kuguma ngaho utabaza ugasigara ku mutwe. Hajya utangiye kubatuka ugatangira gukora ibintu bicuritse, bonyene barakwijanira kuri office. Iyo vyase vyose cubabuza amahoro nawe, ubatuke, ukora ibintu nabi. Bakubwiye ukorope inzu muri saro, ucemwe umusaraba 3, ngo uriko urakoropa, ugiriye ikoropesho ngo ndahejeje.
abandi yikoropesha azunguruka saro yose agasigiririza isaro akayikora iminota 30 kwa mwarabu ni zero uhakoze iminota 5 n'iminota 30 ntikibuza ko acaza abana baca bazana umwanda mukuru bagashira hajya muri saro ubwo nyene ugaca usubiramo uhakoze iminota 30 kora iminota 5 bace bazana umwanda mukuru nawe ucuza muri wa mwanda mukuru usubiremwo hanyuma uwo mwanda mukuru bazanye uheze uwukure niba ugarukana kandi n'umundi ugaruka indi minota 5 byibuze uhakore kabiri ku munsi minota 10 mugabo apana kwakora ku munsi kabiri iminota 60 isaha yose ubwo n'ubujuju murambabarira siniko ndakoresha imvugo imvuri babaza mugabo foko nza ndabakebura nuko rero ndabakunda murabizi ibisi byo guca ku ruhande niyo mpamvu mbona banicaye ngaha ndindiriye ndiko ndakira message ndiko ndatelefona ndiko ndabafasha kino gikorwa natoranye nticyoroshe nticyoroshe ariko mugabo ntacyo rero ndabakebura je nshaka gutabariza umuntu gufasha umuntu kwanza kubanza kumutabara uyu reka mukomeze banze mwumvirize kwanza ivyiwe nogirane nokora iki gikoni cyabo kiguma cugaye n'ubucugaye nogirane nokora iki natekeye base kunjana uko namenye ibanga y'ukungene ngo ubuzima mbayemwo ngo aha ntagishoboka ko itiki ngutigeza kwimenya ndagukura ngaha ndakujana kuri office ngaruka itiki ndayibona ngo ifise mu ntoki aha ni ureba amazi sindashira ku munwa kuva ku mbere sindarya fashwe nabi kuva nahereye semerera bashika amabuja umunsi umwe nagiye mu gikoni reka ndakurukiye wodiyo ya mabuja ukungene yantutse n'amajambo yavuze nejo ubundi ku itariki imwe yarambwiye yuko ngo atari we yanzanye ngaha ngo no gutaha ngo ngashatse yondungika ngo no gutaha n'uburenganzira bwanje ngashatse yondungika nkataha ko ngo si we yanzanye aha ubuzima mbayemwo singaburirwa ubuzima mbayemwo kuva nkishika singaburirwa yafashwe nabi ngiye mwiwese baza kumpengereza ngiye mu bihe n'intambara ndabijemwo sindamubwire n'ingorane namwaza akabiga ko kwiyogosha ngo arabe amaje kunkubita isafari 3 na musi ho naciye nunama yambwiye yuko mwiri joro angirira nabi nuko yambariye cyose igikoni cyabo singeramo igikoni cyabo uvuye asiga yugaye kuri office hari umumama rino yitwa Nadia akunda kutuvugira ngakuvugira abarundi bawe ndi kuri office arambakije none ndamubwira yuko buja wawe gute bikundi ubandanya akazi mubwire basi inze ndikorera ibyo kurya mabuja yarahiye ati nigikunda kangira mu gikoni ciwanje ngo ari karateka cyane ngo ari karaca mu gikoni ciwanje ntamuhaye uburenganzira yanse igikoni cyabo n'icyapati mu kugira bakimpa gitegura biyugaranye sindababone nimbere cyo cyari bagomba bampereza bagitegura biyugaranye sindababone ubuzima mbayemo nabi estoma yarambyutse kubera iki cyapati kimwe gaburirwa n'inzara ngira yego yatana komindoro byarase nkorane murakoze rero nshuti zanje nta byinshi nshimye kuvuga cyane kuri kino kiganiro kubera ko nshaka gukoresha umwanya muto jewe ngende gutabariza umurundi kazi ngomba mpangane na inabuca ariko mba ngomba gukebura abandi vraiment kugutabariza ni kimwe mugo no kwigwana ko n'ikindi sinumva ko tuzoguma gutya abantu bashasha ni saba canke batarumva ibiganiro mugo umuntu afite telefone ashobora kumva ibiganiro ugize imana ukumva ibintu utarozi gerageza ubipratike ikigukiza niki gusa nimbuzi kuri kuravugana na Daniel Mugisha ahangana na nyokubuja kubera ko utihagararako kandi uzi ko nanje ndagushigikiye kandi je ndazi ko bantinya sindi umuntu akomeye cyane mugabo n'Imana iranshigikira ko mba mpagaze mukuri ndiko ndavuganira umuntu arenganwa erega Imana bugira dukunda ntimufyine je ndavye ukuntu ngerageza gutabariza abarundi bikagenda neza nukuri ntari umuntu abarungikayo nta kigo mfise sindi wo muri ministeri sindi no muri ambassade
ubuhinga nkoresha bwo kwitanga nkahagararira umuntu bikagenda neza, bamwe bagatabarwa, abandi bakaronka amatike y'indege, abandi bagahembwa, abandi bakareka gukubitwa, bakagaburirwa, bakavuzwa. Kubera iki ntuvuga ko Imana idukunda ari Imana ibikora? Je ndi umukristo, ndi umu adventiste w'umunsi w'indwi, ndemera Imana ko idufasha. Mugabo sinkunda abantu bakunda kuvuga ngo bashira Imana imbere, bavuga ngo jewe ngo Imana ngo jewe ivyo wakoze vyose, oya barya n'ababeshi. Mugabo ndiko ndavuga ko Imana iradukunda. Je ndavye ukuntu ndabikora n'ukuntu Imana ica ivyivangamwo, ndabona ko Imana ituba hafi cane. Nuko rero nkaba ndababwirije, gira amahoro, mugire ibihe vyiza. Reka mbanze nshishemo gatoya ndabahamagarira ya promosiyo mwari mumaze imisi munsaba. Hariho promosiyo iriko iraba, itanguye uyu munsi nyene itariki 5 ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Ni promosiyo iriko iraba muri Angel Flyaway Travel y'abantu bagenda gukora akazi Dubai. Ni promosiyo izomara iminsi mike cane, sinzi ko iherana n'iyi ndwi. Ni ukuvuga umuntu umuhizi yoca agenda kuva ejo itariki 5, 6, 7, 8, 9. Nibaza ko promosiyo izoba iheze. Imeze gute iyi promosiyo rero? Ishaka abantu batandukanye. Ba bantu mudashaka gukora ikiyede, hariho ibindi mushobora kuronkamo promosiyo. Abubaka, ni ukuvuga abafundi, n'imishahara ni minini ntingana n'iy'abayede. Abakora amatara, abakora amazi, abakora ibintu byose, sinobidondagura. Ugomba kubimenya azagende kuri Angel Flyaway Travel hajya muri ville kuri office ejo, hanyuma abaze Jacqueline ibikenewe byose bishamubwira. Ama offer ahari aci ayamubwira. Ni promosiyo yihuta rero, murazi kumuha mubinsaba muri commentaire murabona ngo nta promosiyo ihari, ngo nta promosiyo ihari. Ndayibaha iyo twanegosiye nkababwira bakabapunguriza ibiciro, ni kubafasha, ni ikinyene nkora. Hanyuma amafaranga nangahe rero? Murazi ko ubuheruka twe twagize ku miliyoni 6 zirenga n'amajana 5 ku muyede, mugabo ubu twabimanuye kubera barabinyemereye ko bashaka benshi mu mwanya mutoya. Imiliyoni 6 zonyene, kandi n'umushahara ni mwiza na company vraiment ni nziza. Genda imiliyoni 6, ni kuvuga $1,000. Mutevye rikaduga uzosanga amahera yaduze. Ubu n'umuyede. Umufundi rero ni $1,100. Imiliyoni 6 n'amajana 6. Ibi muravyumva namwe. Kuva ejo, iyi ni promosiyo yihuta. Abari binjiye muri ya promosiyo iheruka, hafi ya bose bararose amaviza. Abandi baragiye, ejo nzobereka amafoto. Hariho mugabo batarazironka, ntimushavure, ariko ni bakeya, murabizi ko ntakunda kubesha. Hariho bakeya batarazironka, mugabo nabo ndazi muri iyi minsi bazazibona, hanyuma ibintu bigende neza. Dukore, twiteze imbere. Bakunzi banje, nkuko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promosiyo kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura. Ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo ya Jacqueline, 257 61 99 Mu kubarangira neza, raba muri iyi video. Murabona iyi video, uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galerie aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye
mushobora no kugira n'ikindi mumwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uku ari gutanga urwinjizo habonekamwo utu ofa na promosiyo izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga urwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanya, ngira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promosiyo y'imisi itatu. Murakoze.